Kaze kuri radio na televiziyo y'u Burundi, aya akaba ari amakuru yihuta mugiye gusikirizwa na Kanyoni Mbarushimana. No musi twabazanye amakuru meza cyane gose avuye mu gisata c'amagara y'abantu n'ibitungwa. Aho bibonekana yuko babonye isoko y'icaduka cica ibitungwa vyacu. Reka twumvirize umukuru w'iryo perereza ngendana nayo malaria. Ego twagomba tubahumuriza tubabwira yuko mwosubiza imitima mu nda. Iki caduka twagitoreye umuti. Twaragize iperereza mu nka dusanga iyo ngwara ntayiriyo. Tuja mu mpene dusanga iyo ngwara ntayo. Eka twaragize n'iperereza mu ngurube dusanga iyo ngwara ntayo. Ariko twariweje mu nkoko. Twariweje mu nkoko dusanga niho ikomoka. Igituma inkoko zigwara iyo ngwara nuko zurirana. Kubw'ivyo tumaze gufunga inkoko zirenga 5,000 zose zifungiwe mu ntimba zihogwa icaha co kurirana. Kandi ntituzozirekura zidahagaritse ico caha co kurirana. Kuwipfuza cyangwa kubuzogomba kugombora inkoko ziwe, twaragiye mu kigega ca leta dukurayo imiliyoni 800 tugira amaprograma yo kwigisha abantu uguhagarika kurirana kwiki kwizo nkoko. Kubw'ivyo rero kwifuza kuzoja kugombora inkoko yiwe azomanza yigishwe muri izo programa, niyo yatsinda akaronka diplome. Ndasubiramo, niyo yatsinda akaronka diplome akerekana yuko ashobora guhagarika inkoko yuko zurirana, niho azoshobora kugombora inkoko ziwe. Ataruko naho tuzozirira mu gasho, azoza gutora amoya n'amagufu. Mugira umunsi mwiza, murakoze cyane. Imana ihezagire igihugu cacu n'ibitungwa vyacu.